twese. Murabibona ko dutanguye ibikorwa byo gukubura, nibikorwa bishobora kuzotwara ikiringo cy'ukwezi kumwe. Mwese murabizi ko iki kibanza umwanya cyari kimaze kitarubakwa, twese byadutera isoni. Aho uyu munsi akaba ari umunsi twatanguye gutegura ikibanza cyo kubakwamwo isoko rikuru rya Bujumbura. Ndasubiyemwo, ni umunsi uhambaye kuko n'umunsi dutanguye gutegura ikibanza cyo kubakamwo isoko rikuru rya Bujumbura. Igihe cyo gutangura kubaka isoko nyezina navyo tuzokongera tubibamenyeshe. Rero turi kumwe n'umushikiranganje ajejwe ivy'inyubako canke ajejwe iki gikorwa cy'iri soko rikuru rya Bujumbura. Twagize amahirwe yo kumwereka uko novuga ati ko dutanguye ivyo bikorwa, twagize amahirwe yo kumwereka aho novuga ati isinzikara iri soko ryari ryagize. Twese turabonera hamwe ko kuvyukuri bikenewe ko abana b'u Burundi tuvyubake. Rero n'umunezero udasanzwe kuko kujya nagiye ndabivuga, ni i projet novuga ati izokubakwa na Ubaka Nation Group. Hanyuma Ubaka Nation Group nayo ikaba yaruguruye amarembo kugira iyo projet izofinanswe n'ikigega c'abarundi bose. Murabibona ko dutanguye ibikorwa byo gukubura, nibikorwa bishobora kuzotwara ikiringo cy'ukwezi kumwe. Mwese murabizi ko iki kibanza umwanya cyari kimaze kitarubakwa, twese byadutera isoni. Aho nibaza ko nihenze, twese byadutera isoni. Rero nkavuga ati ko tugira amahirwe uburongozi Sebarundi, umukuru w'igihugu wacu akaba yavuze ati abarundi twese turi kumwe turashoboye. Rijya jambo rya turi kumwe turashoboye twerekana insiguro yaryo. Ikindi nacyo kuba novuga ati hariho imbono twese turiko turajamwo y'ibihumbi 2040 y'ibihumbi 2060 bagenzi, ntiturindire uwo mwanya wose. Reka mu myaka 5 twenyene twiyubakire Dubai ngaha. Ubushidikanya ko bitokunda, abone ubushobozi, abone inguvu z'abarundi. Ubu rero novuga ati aka nakarorero ni challenge twihaye nk'abarundi twese. Kuri iki kijanye n'uwo mugambi w'isoko rikuru rya Bujumbura, nababwiye turabona neza ko ari umugambi tuzokora hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5, hanyuma twese tukaba twinjiye rero kwibera muri ya Dubai. Mbe ngira mwabonye igicapo cyayo, hazoba hariho ama complex atandukanye, hazobaho na etage y'inivo 30. None nimwumvaga abagenzi ko ari ibintu byo kwihiteka. Tuzoraba ukuntu dukora complex imwe n'ababa mama badandaza itomati bisangemo, na wa wundi novuga ati adandaza ibiyoba yisangemwo, kuko n'umwana w'u Burundi afise uburenganzira bwo gukora icyashaka mu Burundi kimuteza imbere kandi giteza imbere twese. Kuko kujyamwo ni kibanza kizoba giteguwe neza, azoba ari amakori ya leta, azoba novuga ati kizoba ari kibanza giteguye neza. Urumva ko kizoba ari ikintu cyo kwiha iteka twese. No munsi turi kumwe n'umushikiranganje ajejwe iby'inyubako, dutanguye ibikorwa byo gutegura ikibanza. Nitwaheza gutegura ikibanza, ibi byose mubona byahavuye, hazoca hakurikira ibikorwa byo kugira ama étude du sol, ama geotechnique, kugira turabe yanyubakwa y'inivo 30 mu kuzimu hazoja dukora ibintu muri professional. Nitugire bya bindi nyuma y'imyaka ingahe tuzava tubona ngo byatuguye ko. No, twihiteka dukora ibintu ku buryo n'abana bazotuvukako bazovuga ati ababayeho mu bihumbi 2024 baratanguye ikintu cyatubereye ibendera.